Imvura y'isegenya yaguye kuri uyu wa kabiri mu gisagara ca Bujumbura yari mu muyaga mwinshi n'imituragaro ku buryo yononye ibintu bitari bike, imisenyi, ibiti vyaciwe n'umuyaga, uducupa tw'amazi twa plastike n'imicafu y'ubwoko bwose abanyagihugu batashoboye gushingura muri twa tugunguru twashizwe ku mabarabara vyarakukumbwe n'inkukura y'imvura ici bisesa mu mifurege. Ubu amabarabara atari make mu makaritiye agize igisagara ca Bujumbura kuva kuri uyu wa gatatu ariko arasiburwa n'abakenyezi bakora isuku basanzwe bahembwa na meri ya Bujumbura. Ashurumva bagerageje ubu baje gusibura babagore bakubura mu ibarabara hariho hamwe bariko barasibura amabarabara yose. Urumva ingorane icihaba n'ubu imifurege ni mito kandi bica biyangara kubera iki vya bicafu vyose nivyo bica bija kuzibisha ya mifurege. Irya mifurege nayo yuzuye bica bisanzara mu mabarabara. Naho abo bakenyezi bakora isuku mu gisagara bariko baragerageza gusibura imisirege, impinga iracari ndende kuko abanyagihugu badata imicafu ahabigenewe mu tugunguru twashizwe ku mabarabara. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Jimmy Atungimana mukuru w'igisagara ca Bujumbura kugira agire ico ashikirije.